tangura mukore amasaha 16 ku munsi rero umuntu azaye ikintu muri BBN ntahere imisi 3 kitararonka inyishu. Ibi ndiko ndabivuga ko nabonye no munsi hadefiye abakoresha gusa ntihadefiye abakozi. None ko arabo muri nabonye badefiye gusa nabakoresha. None nogenda ntaneguye. Abantu bahora bavuga ngo ndindiriye intumbero kuva no musa ukantu mugafute kora. Cyamara bihugu nkabone ngene abandi bakora. Nico mpa nkijana rikora nkuku Burundi bwo cyabutera imbere. None usanga bicaye bariko bibere kuri WhatsApp ngo mwamenya amasaha aragera ngo barashika kuri kontware ari ivyo gusa bibereyemo agacata. Kora amasaha 16 ku munsi. Murabe ko Burundi budatunga. Ntihagire uzosubira kwidodombera ubukene. Ubukene ni ikintu kigwanywa kigahera. Tuje bukivi gusa. None rero ndabona yuko hari habaje kudefira kugira abahijya kanyota. Mugamura abaneza Brarudi hafite bakwiza. Koko afisa akanota ubu ni beshi. Reka ravyogereza murabimenya yuko abafisa akanota ari beshi. None rero mwese ndabipfurije umunsi mukuru mwiza. Muwukore munoganza iryo jambo ndababwiye. Muginovora naho rirura mwemere muginovore kugira ngo mu mwaka uza kaze kabe karagahimbare nka kumwe mugwaruka nja numva nezerewe. Mwese rero Imana ibahezagire. Amashi amashi menshi cyane ku muvyeyi wacu. Amashi menshi cyane. None rero dusabe abatimbo nabo bahakanye Imana ihezagira ijambo ry'umuvyeyi wacu mu kwishira amaboko y'Imana twongera dusozera bino birori. None rero abatimbo murakoze cyane. Turabona ko mwaryohewe. Abatimbo murakoze cyane. Murakoze muhagarike. Abingoma muhagarike. Murakoze cyane abingoma. Abingoma ngani muriko muratwumva. Murakoze cyane. Amashi menshi kuri ingoma. Nawe batari bumvise ibyo twakora. Umuvyeyi yatubwiye ko dukora amasaha 16. Abatimbo bacantangura guteruza ingoma amenyo. Nako ngira ngo niko bakora. Rero dusabe nyericyo umuvyeyi wacu mudufashe mudukundire dusozere bino birori twiragiza Imana mu mirimo tugiye kubandanyamwo. Hanyuma tucidusaba kandi mu buhinga bw'ibwuma zo dushira ko ruririmbo ruhagize igihugu cyacu ciza cyo Burundi. None rero muvyeyi wacu mudukundire muvyaguruke twishire mu maboko y'Imana. Abari mu bwogamo bwose uko bungana A na B na C na D na F mwese muhaguruke twishire mu maboko y'Imana. Dusenge. Mana data se umwami wacu Yesu Kristo ushobora vyose uri mu ijuru. Turagushimiye ku vyiza vyose waduhaye kubonera hano. Turagukuriye ubwatsi ngene babanye natwe muri bino rubanza. Tugushimiye ngene babanye na nyine icubahiro n'umutambukanyi baserukiye abarundi bose ibirori bikabera hano mu mahoro. Turagushimiye kandi ku bintu vyose byashikirijwe hano no ku ntumbero nziza zatanzwe. Tugushimiye ibyiza byose byakorewe hano. Tugushimiye kandi ko wemeye kubana natwe. None kano kanya tugira tusezerane umwe wese asubire mu vyiwe. Tuguhamagaye ngo ujane natwe ukomeze
kuturinda wa mwansi satani, udutaramurire umwiza wose woza mwibarabara no mu nzira, uzobukoze icubahiro cyose kigume ari icawe. Tubisabye twizeye ko bidukorera mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Amashi menshi ku Mana yacu. Hanyuma rero duhayagize igihugu cacu ciza cy'u Burundi kitureze catuvyaye kandi kidutunze. Murakoze cyane rero tubamenyesha ko n'ibirori byari bitekanije kubera muri kino kibuga cy'umupira Intwari birangiye. None rero duherekeza umuvyeyi wacu agiye mu yindi mirimo y'igihugu cyamushinze cyongera gishingwa n'ihanga arongoye. Sabe imigwi yose y'intambo mutambire rimwe duherekeza nyenicubahiro mukuru w'igihugu cacu. Na DJ hariya adushiremwo indirimbo, namwebwe amashi menshi dusezera Sebarundi n'umutambukanyi wiwe. Udakora nkamira ibyo byo kurirwa ku marigara oya kuri marima byarataye umwanya muzara ukazi kufa maskini Mswahili alisema kamata tumika kamata tumika 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 fanya kazi 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 tuzikivi mukozi na wewe mukoresha tuzikivi iterambere riramari dushwaremo tuzikivi mukozi na wewe mukoresha DJ akavurimo gatoyi kugira ngo ingabo z'igihugu zisezeranye n'icubahiro n'iteka ry'umuri mukubereye kabanyakajwe DJ n'abingoma iriya migwi mwese mwanze murindire, abariko baratamba hari inyuma murindire gatoyi kugira ngo nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu n'umutambukanyi wiwe bamusezere n'ikindi cubahiro ingabo aha hanze inyuma yacu gato. Ingoma mwanze murindire.